Nair Sports TV. uyu munsi twazindutse dufise inkino dukinira ngaha kuri Olympe Africa. Intumbero yavyo bwa mbere tukibitegura twategura ko uyu munsi haja kuba tournoi regionale ikabera ngaha kugira tugire evaluation y'abantu ze y'abatara prometteur bamaze iminsi bientraîner amezi ashika 3. Mugabo nta mahirwe twagize kuko à la dernière minute muze Tanzania batubariye ko bataza. Congo abo muri Sud Kivu de même batubarira nabone ko bataza. Duca tubona ko iyo tournoi twateguye tugenda uko nyene duca turondera plan B yukugira tuevaluer notana prometteur. Niho twaciye dufata gambi uko tworondera ama equipe yo ngaha, ama equipe locale akaza gakina n'aba batara prometteur bacu kuri date nyene twari twateguye. Ico gituma cyambere ubona niyo objectif twari dufise kuri uyu munsi, evaluation ya batara prometteur. Kuvyo twabonye zagenze neza, mugabo bisaba ntituzi ko ari kubera bamenyeranye gukinana. Twari twifuje ko twari kubagira evaluation bakina n'abandi bantu batarigera bakina bavuye ahandi, ariko kuvyo habereye ngaha inkino zagenze neza cyane. Ingene biteguye mu mezi 3 bamaze si bibi, ni vyiza ivyo nabonye. Bamaze umwanya munini bagira preparation physique, ari naco gituma kote stratégique yo muri terrain wabona ko hari akakibuze, ariko kote physique uravye ama match bakinye kandi agenda akurikirana urabona ko physiquement bameze neza. Mugabo nibaza ko le coach baca baja rero kuri kote technique tactique bagume bameliora uko dusanze bamelioye physiquement. Nitwasubira gukina ivyo twifuza nuko twokina n'abandi bantu atarabo ngaha batamenyereye gukinana nabo, kesa so ari muri championnat canke mu match yandi. Muri championnat national rugby 15 ngaha i Bujumbura barahejeje phase retour. Muri sud barahejeje phase retour. Ama match asigaye nayo muri nord nibaza ko yari prévu araba reporté, mugabo twibaza ko fin avril nahone ayo match azoba yaheze kugira duce tugira phase finale ya championnat rugby 15. Muri rugby 7 hariho 3e edition iteguwe muri mai 31 mai, niho bazogira tuzogira 3e edition. Hanyuma nabone duce turindira muri juillet kugira phase finale. Nair Sports TV.